nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Nahazwa mukama. Muri rya minsi umwe ava mu ishengero ryari rikinje abwira Yesu ati, muhanyi bwira uwo tuvukana angabanirize kwiragi rya data. Yesu aramwishura ati, mbega wa mugabo we, ninde yangize umucamanza wanyu canke ngomba gabaniriza ivyanyu? Araheza Yesu abwira ishengero ati, nimwame mugavye mwirinde ubuni iyo buva bukagera, kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitungatunze. Araheza Yesu abaciriye umugani ati, habaye umuntu w'umutunzi, imirima yari yamukundiye arimbura vyinshi cane. Yamutunzi aribaza ati, mbega nza kugira nte ko ibigega vyo kwimburiramwo bidakwiye? Atoye uko aza kubigenza aribaza ati, nzosambura ibigega vyose nari nsanganywe, hanyuma nubaka ibindi bibisumvye ubunini, mpejeje nimburiremwo ingano n'ibindi vy'imbugwa, hanyuma mbwira umutima wanje nti, wa mutima we, kubitiza akajisho kuri ivyo bigega, usanga bizokumaza imyaka myinshi. Ubu rero niwiruhukire, urye unywe, wigirire iminsi mikuru kushaka. Niho yumva ijwi ry'Imana rimubwira iti, ewe kibura bwenge we, muri iri joro nyene umutima wawe baza kuwukwaka, none iryo tunga ryawe riza gusigarana nde? Uko niko bizobera uwishinga kwihamira ivy'isi, ntiyibuke ibizomutungisha mu vy'Imana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari mu ibaruwa ubutumwa Paulo yandikiye abaromani, ibaruwa rishingiye kuri iki cyumviro gikomeye Paulo aguma agaruka ko rwose, iki cuko ikitugira intungane ari ukwemera by'ukuri dufise mu Mana. Ukwemera atari ukwemera gusa gusanzwe, nogira nti ukwemera kwizigira, kwa kwemera kudutuma ivyacu vyose tubirekurira mu minwe y'Imana, tukagengwa n'ingingo y'Imana. Nico bivuga ukwemera. Tugire Kristo. Akaroro gasanzwe nakatubona tubona cyane cyane kugwaruka ruba rufise ukwemera kurimwo passion, kwemera kurimwo determination, kwemera kurimwo fermeté, no kuvuga umuntu ahagurutse agafata inzira kandi kumwe tubiririmba sinsubira inyuma. Ntibaze ngo nuko kuza kuvuga ibisabisho, urashobora kuvuga ibisabisho mugabo atakwemera kurimwo, canke kuza mu misi yose, canke gukora muri Radio Maria ukawumbene mugasanga nta kwemera guhari. Ntiwumva neza icyo ushaka, ntiwumva neza icyo uri kuragenderako. Nico gituma Paulo kugira ngo abitwumvishe neza afatira ku karero ka Ibrahimu sokuru wacu. Nako ndavuga nti murabe, umuntu yafise ukwemera no kuvuga arondera kwishushanya n'iyo ngingo y'ukwemera ico kintu yumva ko agize ishingiro, agize intumbero, agize nogira nti itunga ry'umutima wiwe, ry'ubuzima bwiwe. Kumweza agira ati, ngo hari itunga ryawe ngo niho no mutima wawe uzoba. Ariko ngomba gufatira akarero nko kugwaruka. Muramaze kubona nk'abantu bakunda bakemera gose naho batamugira Imana kumbure, bakemera Bob Marley, niwe nkunze kubona benshi bafatirako. Ugasanga ashaka kugira imishatsi nkawe, ashaka kugira agataye kagafiriti nkawe kubera sinzi akamogi yo bayaranywa, ashaka kuba nkawe, agendera ku vyiyumviro vyiwe, nta ginyama, ajya ivyatsi gusa n'umurasta. Muramaze kubibona?
ugasanga umuntu agendera kuri ico cyiyumviro yishushanya nico, kandi ugasanga ibintu vyiwe byose abipanga yiyumvira gutyo. Vyaciye ukungene akunda ico kintu, vyaciye muhindura n'ingene abaho, ingene yigenza, ingene apanga, ingene yiyumvira, ingene afise conception y'ubuzima bwiwe n'isi. Nico bivuga ukwemera. Kuvuga ikintu, kuvuga yuko Pawulo abiduha akarorero kuri Iburahimu amaze kwemera, sinzi ko murabona ikintu gikomeye Imana yamusavye, Imana igacibona iti uyu muntu iresiye arashaka kujana nanje. Murazi ikintu yamusavye ikintu gikomeye, yamuranduye mu muryango wiwe, mu gihugu ciwe, iramurandura imukura muri culture yiwe, iramubwira iti hari ibintu bishasha ngomba gutangurana nawe. Ariko kandi ugiye kuraba si ukumurandura wese, hariho n'ivyo kumurandura nk'ikintu gishasha Imana igomba gutangura kumwe na Iburahimu, ariko kandi uzosanga hari ivyo Imana igira abandaniriza ko mu vyisanzwe yarahaye vyiza abantu na Iburahimu arimwo, no mu muryango avuyemwo, no mu mico yiwe avuyemwo. Mugabo ari hano Imana yamusavye iti banzu vaho, va mu nzu ya so wawe, va mu gihugu cawe, va mu mico yawe, ndashaka kukugira igihugu gishasha, umuryango mushasha, abantu b'intumbero nshasha, bacuditse koko n'Imana ikwimenyesheje, ijya Mana twita se w'umukama wacu Yesu Kristo. Itangura gutyo ubucuti na Iburahimu aravyizigira, nta twumvise Pawulo avuga ngo ntiyigeze akekereza na gato. Si ukuvuga yuko atigeze yoshwa nabi, yiyumvira ukutari ko kumbura ivyumviro bikanyuragiranwa mu mutima no mu bwenge, akibaza ibibazo. Ariko mu vyamunyuragiranwa vyose, ikintu yahitamwe bwa nyuma nk'inginga agenderako kwamara kugira ati Mukama, we wampagurukije, urabizi gusumbya nuko je ndabizi. Nk'igihe Imana imuhagurukije ikamugira iti inguje kumpereza umwana wawe Isahake, Imana yari musavye ibintu bitumvikana mu bwenge bw'umuntu. We wavuze yuko uzondondora ukangira igihugu kinini, none ugomba wikontredize, ufate uzoca ko kugira ngo nshobore kurondoka, uca umusaba ngo ndamugutange kwishikana. Ivyo wumva biri logique, kenshi twama twahaririye n'Imana gutyo. Mukama hari igihe usaba ibintu bitumvikana, hari igihe ubigira ibintu bitumvikana, Mukama akagira ati, hari igihe ucugaruka kenga akubwira ati none ngaho kungana, uribaza kurusha ubwenge Imana yabisavye. Mugabo mu kumusaba ikintu nk'ico, hariho urugendo Imana yagomba kumugirisha rwo kumuhindura no guhindura uko biyumvira. Imana yashakaho gukuraho ikintu kibangamye cari mu mico yabo, ikintu cyo gutanga ico bita les sacrifices humains. Kandi uyu munsi hari abantu batanga amashikanwa y'abantu, hari imiryango mu bantu kugira ngo batunge, umuvyeyi hari umwana sheta akamugabira amashetani, kandi agaca atunga, gacuja ngaho mwese mugacamo umucambigwa, mbe asha yatunze gute, turaza ndaguha imitwe, canke yinje mu bintu vya framasoneri. Hari abantu benshi ngaha barimwo, aho n'ibindi ntavuze vyinshi biri muri ino si, ubigiyemwo ucucika igitangaza. Mugabo wabanje kugurisha umutima wawe canke umuntu wawe, hariho vyinshi bizobaresha mbere mukaza kubitora mumaze gushika muri ya maloge yo hariya hejuru, utagishobora gusubira inyuma, kuko vyagiye birakuboha. Burya ikintu sinzi umuntegeze kubivuga neza ati plus tu t'engages dans une chose, plus il est difficile de reculer. Kuko uko winjirayo niko kigushira muri ico kikakuboha, nka kurya igitangurirwa iyo kigomba gufata igikoko kirabanza kikakibohesha ijya migozi yacu, ntikiba kikivayo. Iburahimu Imana ico gihe musaba Isahake, nuko yabaye nk'iciye ngaho mugabe igomba gukura ico kintu, ntimube mugitanga ko abandi amasacrifice. Imana ikagira iti ahubwo ndahimbarwa n'umuntu wenye n'ubwiwe afashe ingingo y'ukwisakrifia ku bandi,
akitanga kwimbagwa kubw'ineza y'abandi hako atanga uwundi. Gutanga uwundi biroroshe, mugabo kwitanga wewe gutanga uwundi biroroshe. Cyo gituma mbere n'Imana kugira ngo itwere ku rukundo rukomeye yagize iti ntawe ntanze nta n'uwonsabye ubwa mbere ngo anyihejewe ni jewe ndabiha, aduha ikinege ciwe Yesu Kristo. Iburahimu ibyo yaravyemeye, aremera Imana iramuhagurutsa, iramusaba n'ibintu birengeye ubwenge bwiwe, ariko arishira mu minwe y'Imana, arirekurira mu minwe y'Imana. Vy'ukuri igihe tumenye ijambo ry'Imana twatahuye neza, Eklezia yose ikanari dutahuza uko nyene, tukaryumvamwo umutima w'Imana, naho utaba wategereye n'ubwenge bwawe bwose, utabona ingene biza kuba muri logique y'umuntu, mugabo ukishira mu minwe y'Imana, Imana izokwereka yuko utizigiye igihwiji, utizigiye umuyaga. Ntibibuza yuko igihe udatahukiwe mu mutima uciye bugufi ubaza Imana kugira ngo winjire gose mu cy'Imana ishaka. Nka kujya kwa Bikira Mariya umarayika aje kumubwira ibintu bimusiga ubwenge, muga akamubaza utubazo ngo bizogenda gute ko ntari bumenye umugabo. Si kibazo cyo gukekeranya, ahubwo ni kibazo cyo gushaka kwinjira gose mu cyuryoherewe, ukumva uti ubu hari icyo ntahuye. Aha rero Iburahimu batubwira rero ngo ibintu bibiri bikomeye yagabanye kuko yemeye kwinjira mu ntumbero y'Imana, akaheba ivyiwe akabirekurira mu minwe y'Imana, agafata intumbero Imana imubwiye. Ngo bwa mbere ngo Imana yakimubona ko ari intungane, bwa kabiri ikimuha inguvu, ntamwumvise ngo yaronse ububasha. Ngo yaronse ububasha, ngo ahubwo ngo kwemera kwiwe kwamuhaye ububasha. Arashimira Imana kuko yarazi neza ko iki Imana yaraganye, Imana ifise ububasha bwo kukirangura. Yaciye aronka ububasha ngo bwo gushobora kuninahaza Imana, arayemera, ayita koko ati uri Imana. Harige duhora tuvuga amajambo canke tukaririmba ngo tureke Imana iba Imana, mugabe igihe gusavye iti reka ndakwereye ko ndi Imana, ukagira ubwoba. Tireka ndavyimarira ndazi ngene ndabipanga mu kami vyawe vy'ubumana, uri kure nawe uzi ko nivyo ndiko ndiyumvira ari byo. Guma hiyo nzovyimenyera. Iyo hageze nko ku bintu by'abansi n'abagenzi ukagira uti uramenyera abagenzi, abansi nzobicungira. Ko ndazi ko ukunda abansi uzuhava musaba nuko ndabakunda ika. Icyo bintu byanyu vy'ibigongwe gumya nzobyimenyera. Ubwo ugasanga ari mu bandi basenga, Imana irihangana ikagira iti ntaco, uyu munsi ntubitahure gizogo ibimenyetso utebutahura. Nivyo rero Iburahimu yemeye ngo Imana ikiramurabira abona iti vy'ukuri harya umuntu atunganye imbere y'Imana n'umuntu bwa mbere Imana ibona ikagira iti ntaho nzibiwe, iwe ndisanga. Niyo iki ku butungane bwawe, kandi gacigukomeza ukabona ingene umuntu iyo yemeye Imana hari ibintu biriko birahinduka mu buzima bwiwe, ukamenga mbere no kubuhindura biramworoheye cyane. Aho mbere ushobora no gusanga abantu baramuhaye impanuro, baramuha n'uburorero yorabira ko biranga, mugabo umunsi Imana ishitse ukamenga sinzi ingene vyizanye, twese tugatangara. Abo rero kenshi Imana ikagira iti ari gihe tubabona tukaja mu byo guca imanza, tukaja kwibaza ibiki n'ibiki, tugatangura kwepiroga dufata ko amajambo, kamakagira ati ahubwo reka gutumwanya uyo muntu ni kimenyetso ngo kumwe ni niva ngo yabaye ikimenyetso. Umuntu ahindutse hafi yacu ni ikimenyetso cy'uko Imana iri kwirakora hagati yacu. Imana ibitubwiye iti niho ndi namwebwe mwoshaka mukanyugurura umutima, hari ibintu nokora mugatangana. Cyo gituma hajya duhiriwe kuko dufise Imana ibona ico dushaka mu mutima wacu, igihe gihuye n'intumbero yacu kigaca kidutagatifuza, kikaduha inguvu zo kugendera mu muhango w'Imana. Ngivyo rero bidutagatifuza ni ibintu bitubamwo, igihe bihuye n'icyo Imana ishaka biratugira beza. Ni nk'uko ikintu kibi
nikiba kibi ubwa mbere gusa ngo nuko wagikoze hanze kikaba kibi, nakujya kuntu ukibundikira muri wewe ukacibungenga ukagitegura wamaze kuba mubi naho utaragikora. Harano za wumva ngo jewe ngo sisambana, mugabo ukamusanga ateramye imbere y'ama image pornographique, wewe uri umusambanyi ruhebwa katama nikigwa ubuze gusa occasion kanumenga yamayiyegeranije, mugabo muri we n'igihumbu abura gusingene aho hogira umwemera cenka amatara gacika hose amasaha nk'akagira wasimbirako, biri muri we biramwonona biraramwa giriki asa nabi ntatunganye naho inyuma atacakora umenga ari yegeranije, kumbura yamambaye n'igitambara ku mutwe. Cyo gituma Imana yacu n'Imana irabira ibintu kure, hariya hanyegeje umuntu w'ukuri mu mutima wiwe. Kandi turahimbawe ko Imana imeze gutyo, kuko hari abandi nabo umutima wabo nyote uri mwineza, mugabo kumbura ugasanga barabuze ubushobozi bw'inyuma bwo gushobora kubishitsa, ariko biri muri bo. N'ushoboye kuzahambavu yiwe ashoboye kubishitsa akamuvoma ko ubushobozi bwo gushobora kubishitsa. Nibiyeze ratubwiye ntimuheze kubona ibintu inyuma. Uyu muntu twumvise ngo avuye mu ishengero akabwira Yesu ati ntabara umfashe na mwene wacu, udufashe utuje hagati uturinganiriza ivyacu. Yesu acaramubaza ati wowe ninde je yangize umuntu aza kuba arbitra kubatunganiriza ivy'amatungo yanyu, ati ninde je yampaye ivyo bintu? Tugire Kristo. Inyishu ya Yesu iratangaje. Uyu muntu kubiboneka inyuma mwumvise ingeneza ciyacu uyu mugani, kubiboneka inyuma asavye ikintu ciza, sivyo? None asavye ko kubiboneka inyuma asavye ko atunganirizwa kumwe na mwene wabo, kumbure yoba yaramugunze canke yaramusahuye. Kubiboneka asavye ikintu ciza inyuma, ariko ugiye kuraba Yesu aramwumvamwo umuntu arimwe ikintu cy'ubunibune. Umuntu afise imodoka 6795 ngo yoba yazibiye abantu ahinyuma arabagende nimba yo bariho ngaha 6795, imodoka 6795 arabe ko yotanga inzira. Ariko ndavuga yuko kubiboneka inyuma asavye ikintu ciza, mugabo Yesu yamwumvisemwo umutima mubi. Hari igihe umenga inyuma dusaba ibintu vyiza, mugabo ntibivuye mu mutima mwiza, ntibivuye mu mutima mwiza, ntibivuye mu gushaka kwiza, ntibivuye by'ukuri mu gushaka kumbure yuko uyo mwene wabo baheza bagashira hamwe. Kumbure ni hamwe yohavagira ati reka tumugunge unkebere vyinshi nzoguhako. Kyuko abantu bose umenga basaba ibintu vyiza, basaba ubutungane mugabo kugira ngo bubahore. Iyo mihimbiri ntiyobona yo yatugiriye. Nusavye ubutungane kubera ukundi neza, ushaka no kunezerwa no kubona uwundi amerewe nabi. Nushaka kubona ukuri kuje mukamererwa neza mwese hamwe, nawe abanze yumva ivyo yangiriye. Bene ivy'Imana ntibikunda. Cyo gituma ndabona abantu benshi bariko barazukurura ibintu, mukabona yuko babigira mu ntumbero mbi, womenga bafise ikintu ciza bashaka gukora, mugabo umutima ni mubi. Babigize n'abakomokako nabo nyene babanze bapondwe n'igihe. Uraje gusaba akazi, mwe mwagahaye bande, uyo onyiso yabigize, uyo yavutse inyuma yavyo iri kumuhora iki? Naho yo barujye yabigize
wewe ko wabaye ugomba kunda babara canke washimutire kandi ndagusumbe ndakuduga naho ndagusumba ndakugirire neza utangare ubone ingene wewe nyene wigiriye nabi mu kugira nabi. Yesu akamwumva mu mengi nyuma asavye ikintu ciza ariko mu mutima harimwe ikintu kibi c'ubundi buniyeza agaca babwira agaca duha inyigisho twese ngo acarahindukira arabishengera ryose araribwira icyo agomba kuba kumubwira si ciwe wenyene ibintu uyu muntu asavye n'umutima bisabanye biri muri twese Yesu agaca ahindukira akabwira ishengero atubwiye twese na jewe ndiko ndababwira ku izina ryiwe ati mubimenye ingingo yuko umuntu ahagarara mu buzima ari muzima ntiva kwitunga. Ahandi ho hari abantu batunze urupfu goje bakaruha igiture bati buratureka genda ahandi ntumitano uyu munsi kandi bafite amafaranga menshi batunze byinshi mugabo ntashobora kugura urupfu hageze ruramutwara babandi bose tubona umenga bakikujwe n'abakingiye n'ibirokete n'ibiki ruraza rukamutwara babifise. Hageze ingingo yuko ubaho canke utabaho niva kuvyo utunze. Hari wundi muntu agenga ibintu muri ubu buzima nivyo ntibivuga yuko umuntu yocarera amaboko oya kuko nkuko twumvise na Ibrahimu yunze ubucuti n'uyafise ingingi duhagarika mu buzima yarahagurutse ararondera gushikira umuhango. Imana igufitiye ivyiza vyinshi imbere ugahaguruka ukabirondera mugabo ukabirondera n'umutima mwiza mu ngingo yiwe y'Imana iguhaye kubuhagaze uyu munsi kuburi muzima si bijya bintu rero. Yesu agacagiramwe akagira ati hari nabo mwibaza muti muri mu buzima mugabo muri ko murasesagura ubuzima. Mwumvise ingana ciye umugani agaca avuga uyu muntu ngo ivyo yimbuye vyari vyamukundiye. Imana imuhaye vyinshi mugabo wewe ntazi kwagura umutima ngo ube munini ube mwinshi. Aca wiyugarana ukiyugaranira kuri we ngo ucujaho urye ugira iminsi mikuru umererwe neza. Tugere Kristo singomba kwinjira abantu bamerewe neza ariko hariho kumererwa neza ari igitutsi kuboro ugasanga umerewe neza mugabo kandi uri kurasesagura mugabo hari uri hafi yawe ntushobore kumubona kubera kumererwa neza ntushobore kubona ingene amerewe nabi bene uko kumererwa neza Imana irakubona igashishwa ni kwa kumererwa neza tutigera twumva yuko tugere Kristo ukabona utanguye gutunga ukabona utanguye kubona ibintu vyiyongera wame wibuka ko hari irindi jambo renyegeje ng'Imana igira iti agura umutima. Si ivyo ndaguhaye ngo bicike ivyo ushira ku kuboko kwawe ngo ni gwawe bwego ndabiguhaye kugira ngo ndabigucishe ko ubu muhezagiro no kubandi bataronka bagwana kumbure ntibaronke bagerageza kurondera utugambi tubateza imbere bakabura ico bafasha ico ba booster ico basunika. Biciye bihinduka mwese muciye mukanya mu maso. Aho rero harakomeye igihe cyose ubona ibintu bihaye bigwiri wawe tangura kwagura umutima. Sinzi umuntu yigeze kuntera inkuru ambwira ati je sinzi ibintu ingene bimeze ngo igihe cyose naronse udufaranga twinshi tujuko ngo abakene umenga babimenye baca batonda sibo barundi n'Imana yabwiye iti genda hari umuntu abicishije ko araza kuba kagerageza gukauka mugabo niho bari. Yesu akagira ati hagutsindwa n'umutima w'ubunibuni ahubwo gira umutima w'ubuntu ntubeho nk'usesagura ubuzima wama mu misi mikuru mu bantu bashonje biteye ubwoba bakenye biteye ubwoba uzoba atamutima uri kuragira wo gukengurukira udufise ko ingingo y'ukubaho canke kutabaho.
igihe tumwiyumviriye twame twiyumvira ko ari Imana y'umutima wagutse, ngo natwe ubwa mbere tugira umutima mwiza, ariko kandi umutima ucika umuhezagiro ku bandi bose Imana yashize iruhande yacu. Kuko ibyo dutungisha, ibyo dufashisha abandi si ibintu by'amafaranga, ibintu by'amatungo gusaboneka, hariho iby'ubwenge, hariho iby'ingabirano z'umutima. Kama wibuka uti ndiho kubera yuko ndiho na nininya yashimye ko mbaho kugira ngo uwundi abeho. Amen.